bapfasoni, bashingantahe, batumire bahire, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Mungundire nsubire ndabaramutsa amahoro y'Imana, nongera nshimira Imana Data mushobora byose ko yashoboye kuramura igihugu cacu amahoro, ikaramura indongozi zacu amahoro, ikaramura n'umwe muri twese amahoro, tukaba turi hano muri kino gihugu. Muri uno mwaka w'ibihumbi 2024 wahariwe indero n'ubumenyi mu muryango w'ubumwe bwa Afurika. Kuri kino civugo kurera no gutanga ubumenyi muri Afurika muri kino kinjana ca 21, ibisata bijejwe gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu mu Burundi bigiwe imbere n'ikigo INSB bihimbaza ukwezi kwahariwe ibiharuro mfatiro na ndangashusho mu Burundi guhera kw'igenekerezo rya 20 Gitugutu gushika kw'igenekerezo rya 20 Munyonyo. Nk'uko bimaze igihe biba guhera mu mwaka w'ibihumbi 2012, ibisata bijejwe gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu bitanguje icese ku nshuro ya 13 ukwezi kwahariwe ibiharuro mfatiro na ndangashusho mu Burundi. Kuri kino civugo gukoresha ibiharuro vya rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi mu gushigikira indero, mu gushira ahabona ibiharuro bijanye n'ivyo ikeneye. Ni ukwezi rero gutangura buri mwaka kw'igenekerezo rya 20 Gitugutu, igenekerezo rihuye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe ibiharuro mfatiro mu ntumbero yo kubiteza imbere. Usozerwa kandi kw'igenekerezo rya 20 Munyonyo inyuma y'umunsi wa Afurika wahariwe ibiharuro uba buri mwaka kw'igenekerezo rya 18 Munyonyo mu ntumbero yo kwibutsa abayobozi ingufu bategerezwa gushira mu gutororokanya, kwiga neza no gushira ahabona ibiharuro bisukuye kandi bigezweho. Batumire bahire muti none kuri ino ncuro igira 13 ukwezi kwahariwe ibiharuro muri uno mwaka w'ibihumbi 2024, ibisata bijejwe gutororokanya ibiharuro mu Burundi bizokora canke vyerekane iki? Ibikorwa nyamukuru ivyo bisata bizokora nibi bikurikira. Ubwa mbere gutanguza icese kuri uno munsi uri hejuru, igenekerezo rya 22 Gitugutu ku nshuro igira 13 ukwezi kwahariwe ibiharuro mfatiro na ndangashusho z'ubuzima bw'igihugu cacu c'u Burundi. Ubugira kabiri guhimbaza umunsi wa Afurika wahariwe ibiharuro mfatiro na ndangashusho kw'igenekerezo rya 18 Munyonyo. Kuri kino civugo gushigikira indero mu guteza imbere gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro bijanye n'ivyo indero ikeneye. Gusozera kw'igenekerezo rya 20 Munyonyo kuno kwezi kwahariwe ibiharuro mfatiro na ndangashusho mu Burundi ku nshuro ya 13 mu ruganda ruzokwisunga ahanini kwerekana ibiharuro vy'ibisata c'indero bizova muri rosansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi
igihugu cacu kiriko kirarangura. Hagati y'ivyo hazobaho inganda zitandukanye zo gukahiriza ubumenyi abakozi mu bisata bitari bike mu bijanye n'ubuhinga, umwuga n'akarangamutima mu gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro mfatiro na ndangashusho mu gihugu cacu c'Uburundi. Hazobaho kandi kwitabira no gutunganya amanama ategekanijwe haba urwego mpuzamakungu, urwego rwa Afurika, urwego rw'akarere ka Afurika y'ubuseruko no ku rwego rw'igihugu cacu c'Uburundi. Vyongeye, ibiro bikuru bijejwe rusansuma bizobandanya ibikorwa vyavyo kugira ngo bisohore ibiharuro fata kibanza imbere y'uko uno mwaka w'ibihumbi 2024 uhera. Hazobaho kandi n'ibikorwa bijanye no kubandanya dushira ahabona twongera dutororokanya ibiharuro mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu c'Uburundi. Muri kuno kwezi nyene tuzobandanya dutororokanya twongera dushira ahabona ibiharuro twari dusanzwe tujejwe, tutibagiye n'ibijanye n'amatohoza atandukanye turiko turakora. Bapfasoni, bashingantahe, batumire bahire, kuri uyu munsi uri hejuru, ikigo c'igihugu INSCO cifuza kubashimira ku nguvu, ubwira no kwitanga mubandanya mwerekana kugira ngo ibiharuro mfatiro na ndangashusho biboneke mu gihugu cacu c'Uburundi. Twese dushira ingufu hamwe mu gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro mfatiro, mu gukoresha ibiharuro vya rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi, no mu gushigikira indero, mu gushira ahabona ibiharuro bijanye n'ivyo ikeneye. Ni kuri ubwo butumire rero, kw'izina ry'ibisata bijejwe gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro vy'ubuzima bw'igihugu mu Burundi, no kw'izina ryanje nyene nuguruye icese ku ncuro ya 13 ukwezi kwahariwe ibiharuro mfatiro na ndangashusho mu gihugu cacu c'Uburundi. Murakoze, Imana ibahezagire.